deja igasho iteguye ku rwego ruri hejuru cyane ku rwego rushimishije kubera kugeza uyu mwanya twaramaze kumenya umuririmbyi wese umwanya azorihimbirako n'ingene dukurikirana ni ibintu bipanze ni ibintu biteguwe neza kandi atakajagari atakubonera atabya bintu byo kuvuga ngo urumva ngo jewe ngo ndarengeye abandi ngo jewe ngo ntegezwa guhereza ngo canke ngo jewe ngo urumva ngo ndirimba ngo isaha yose ngo kuko ngo uravyumva rero ibintu bimeze neza cyane kwa Labamba tuzoba duhari kumushigikira nawe ariteguye cyane ubumwe mwarabubonye niburya nyene twe turi hamwe cyane kandi turi tayari gukora ikintu kizoshimisha umuntu wese azoshika hajya naho twavyize ni imana yaduhaye uko nyene turagerageza kubikora uko tuvyumva urumva tunabikora bamwe batunegura ngo navyo tuzi ariko tukabikora abantu bakabikunda kandi nico gikuru nico kintu ca mbere naho twavyize nivyo ariko turahura n'abaririmbyi bavyize mu Rwanda haramba bajya baririmbyi i generation nshasha yose iririmba mu Rwanda baraciye ku ishuri ry'umuziki ku Nyundo sinzi ko ruhumva ariko turahura mu ndirimbo nyene ukumva nyene umuririmbyi w'umurundi yayihagazemwo neza gusumba abavyize canke abajya bavyize ku ishuri urumva ukumviriza nka dramatic kumva mu ndirimbo y'umunyarwanda yahaswe kumwica ebana yamukubise ibintu birenze hamwe yibura ariko kwandikirwa nibibi canke somehow ni vyiza kubera umwe wese akoresha impano afise urumva sabaririmbyi bose baririmba neza bandika neza urumva sabaririmbyi bose baririmba neza bandika neza biravana n'impano ufise rero umaze kwimenya ukavuga ati jiki kintu ndumva ko kibuze mugari gihe je nandika ibintu nkavuga ati ngaya nta kindi ciyumviro nkeneye je ndavyumva ko birimwe nkahamagara umuntu wumva gute ngo fresh nkuko nabiririmbye ahantu naririmbye ati nibakuresha mu Congereza ntuzupofoke urumva abantu baresha mu Congereza ntubazi baba didi abadidi bajya bashitse ngaha kuri territoire barakora ibara nyene umva turi hehe dusangire bajya bahuri hehe dusangire ni so ariko Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muroso mwiriwe canke mwaramutse na mwerereye. My name is Frank the Answer in Magic Channel TV. Ndaguikaze wose uri kwadukurikira, ndaguikaze uri kudukurikira mu Burundi, mu Rwanda, muri Kongo, muri Tanzania, muri Kenya, muri Amerika, i Buraya, abari muri Australia, abari mu bihugu vy'Abarabu, Oman, Arabie Saoudite, mwese ndabaramuta cyane gose. Ni Magic Channel, ni umunsi udasanzwe kandi aho tugira amahirwe yo turi kumwe na Mugisha Jean Junior Double J once again. Karibu sana mzee. Asante sana bro. Umeze neza ndashima. Yes, uramutse abakunzi wa Magic Channel n'abakunzi bawe bwite n'abakunzi umuziki ndondi muri rusange. Abakunzi ba Magic Channel TV, abakunzi ba Double J once again. Abakunzi b'umuziki w'u Burundi, abakunzi b'ibikorwa dukora ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana bane namwe. Ndishimye kuba ndi kuri Magic Channel TV. Man. N'abanyagitega bose turabaramukije. Abanyagitega na cyane ko twe tugifise muri uno mwanya. Ucubona sinovugira hejuru. Twagiye. Novugira hejuru. Yes, ni Double J once again. Igihe cyose mbashaka dutangurane n'akantu kake. Fasha ntancike basi. Turirimbira gatonya. Abenshi bayikunze mu bihe bitandukanye. Hano bayikumbuye cyane gose ndashaka twinjire gatonya amatwinjira no mu bindi Gwanda gusavye umana nancikumwana cyane ukuri ndamukunda sinifuza ko yumwe bakagenda mana sinifuza ko twubana bikora tuzi twubakane kuko n'umubura zoba ingorane she drive me crazy. Man. Yes, ni Double J once again. Wa undi nyene
mwakunze kiriya gihe niyo wundi kandi wuno munsi aho uza kumva nancike ukumva kazoza ukumva no wundi niwo muntu nye ntigeze ahinduka dashatse twatanguranye n'ico kintu Double J wa kiriya gihe Double J wuno munsi abantu batigeze bahinduka ucumva karite umutora Double J karite yawe imeze gute wayisanze je nibaza ko ubunye ibintu aho bigeze ibintu vyarateye imbere cyane kuruta uko twatanguye aho twari ejosi aho turi uno munsi ibintu biri kurundi rwego ruruta urwego vyariko tukibitangura bino bintu nibaza murabibona abaririmbyi benshi intambwe bariko baratera ibiteramo hanze y'igihugu ni byinshi abaririmbyi bafise amamodoka abaririmbyi bambara neza abaririmbyi umva ubunye akanoti karinjira kuruta kera nubwo bitari kuri level nyene mpuzamakungu nkuko ahandi bimeze ariko novuga ko natwe tuko turatera intambwe buke kandi dukomeje uko turiko turabikora bizoshika kuri iriya ntambwe. Yes, ni Double J tutaherukana vuba aho ubona ko Double J yari amazana nyine kuba muzee wa Marire Tour agize tuwa iburaya byari bisigwe ku Double J mbega warigeze kuba urota kuzoba Double J yabaye kiriya gihe agenda muri tuwa iburaya n'ahandi warigeze kubirota byari bimeze gute? Navuga ko ni indoto ku muririmbyi wese agitangura umuziki twese tuba twifuza kuzoba abaririmbyi bakomeye bakadutuma ko mu bihugu bitandukanye tukurira indege nyinshi tukabona ibihugu byinshi rero nimwe mu ndoto nahora ndota kandi nkibaza ko nshobora no kutabishika ko ariko kuba narabishitse ko ni ikintu kinyereka ko ibintu ndabikomeje ejo bishobora kumera neza kuruta uko navyibaza rero ubu ndabifata nk'akazi kandi ndabirimwo cyane indirimbo zirahari ziri tayari nyinshi cyane imbere y'uko umwaka uhera amaze kumva indirimbo nyinshi zitandukanye kandi ndazi neza ko bazozikunda rero jewe ubwanje nta bwoba mfise nabo ntibagira ubwoba nanje kuko ndahari kandi sishaka kubata ndashaka kwama ndabaha ivyo bashaka kandi ku mwanya. Yes, dufate ugishika iburayo vyari bihe bimeze gute kuri Double J za ndoto zirabaye ukuri wiyumva gute byari bisigura numva kabisa ari kintu umujene wese ahari ku isi canke mu Burundi cyane ashobora kubona akabona nawe atocika intege tu kubera uravye iyo twavuye uko twatanguye bino bintu naho twavyize ni Imana yaduhaye uko nyene turagerageza kubikora uko tuvyumva urumva tunabikora bamwe batunegura ngo navyo tuzi ariko tukabikora abantu bakabikunda kandi nico gikuru nico kintu ca mbere naho twavyize nivyo ariko turahura n'abaririmbyi bavyize mu Rwanda haramba bajya baririmbyi i generation nshasha yose iririmba mu Rwanda baraciye ku ishuri ry'umuziki ku Nyundo sinzi ko ruhumva ariko turahura mu ndirimbo nyene ukumva nyene umuririmbyi w'umurundi yayihagazemwo neza gusumba abavyize canke abajya bavyize ku ishuri urumva kumviriza nka dramatic kumva mu ndirimbo y'umunyarwanda yahaswe kumwica ebana yamukubise ibintu birenze hamwe yibura ariko twebwe nyene vyaje uko nyene tugerageza gupambana uko dushoboye rero ntera ko nsaba abatubona nyene batunegura ngo nituririmba ama live ngo nitugire iki ngo nta muziki tuzi nyene bamenye twebwe naho twavyize tubikora uko tuvyumva kandi umuziki nta muntu aheza kuwiga twese turacawiga urumva haguma havuka bishasha haza bishasha melody haza nshasha urumva rero twebwe dukora ivyo dushoboye ahubwo mu dutera intege kuba tunabikora tukabikorana n'abantu bavyize ariko tukaba tutabamara amazi. Yes, uvuze ku kintu uca amakolabo yagiye araba urabona ko abarundi mwavyifashemo neza uno munsi turi mu bihe ubona ko kuri YouTube abarimvye b'abarundi bafite ibiharuro bimeze neza ubibaza ko biva kuki mbega
no musi abantu bakora ijukira gukoresha imbuga ngurukana umenye cyane canke ni kubera ko namagari zindi nguvu muri ko murashiramo cyane gatuma mubemeza kera mbega ntavyo babona ibikorwa ibikorwa barabibona ariko hari gihe kubera abanyagihugu bisaba kubatahuza si ibintu byose biba bikiza batera batahura dufate haje nk'umudiho mushasha ngo amapiano hari igihe ubiririmba umunyagihugu kubera bari hakivyumva bo bakumva umenga wapimsa ko abitahura buke buke nyene hama kavyisangamwe rero nabandi nibaza ko hari habuze ikintu nyene cyo kutabitahura tu yeah yes twaduze kwanza kuri kazoza imbere ko tutabwirenda no mu bindi bigiye bitandukanye wari wasohoye ku munsi wa Mungu warasohoye indirimbo yitwa Kazoza ubona ko indirimbo nziza ubona ko abantu benshi barayikunze ugereje gukora amakommentaire ku mbuga zigiye zitandukanye imyandikire iracari kakanovera ka Double J karacari kakandi uno munsi turi mu bihe ubona ko ucanke wumva ko kwandikira indirimbo benshi numwe bandikira indirimbo Big Fizzo baranavyandika yuko bamwandikira indirimbo Double J bimeze gute kuri we quality ni wawe y'inyandiko canke hari abantu bagufasha shatu gushingira ku kintu ca quality c'inyandiko yawe yeah je indirimbo zanje ndazandika je nyene kandi hari n'indirimbo wumva ukibaza ko nayanditse igihe kinini kandi wari umwanya mutoyi hari indirimbo nyene ishobora kuririmba nyene umva umenga iranditse cyane kandi ari umwanya mutoyi n'indi nyene usanga nanditse cyane mu ugasanga biraho rero jewe sindashobora kumva umuririmbyi wanyandikira bon genda ndiyandikira kandi abantu bakabikunda ariko ndifuza nanje ko hazogera ahantu numva umuntu avuga ati urashobora kunyandikira indirimbo kubera igihe cyose ndabigerageje nama numva hari byinshi nokosora rero je mitamo kuvyandikira kwiwanje kubera ko jewe ngitangura kuririmba nakunda cyane umuziki wa rap nakunda hip hop cyane gusumba ibintu byo kuririmba rero ni inspire ibintu byo kwandika ku baraperi cyane gusumba ku bantu baririmba rero niyo mpamvu nandika kujya rero vyarangiyemwo cyane ku buryo mba numva nyene nkundi muntu anyandikiye ibindi bintu bimeze nyine abitwaye uko ashatse nyine numva atari jewe tu ya ariko hari nabandi benshi je ndabifashamwo kandi simvugira hejuru kandi ntiba binakenewe kandi ni sawa cyane je ndi umuntu w'abantu baririmbyi benshi n'indirimbo ikagenda turakorana nyene kandi nta kintu na kimwe je nshobora kuvuga ngo umva gwijya ndirimbo ngo nije nayanditse ngo indirimbo urumva rero jewe biravana tu n'amasezerano nagiraniye n'umuririmbyi kandi jewe mba mvuga ati nahatomvuga ubwo bwanditse bw'iwanje bazobwumva no ku ndirimbo yiwanje urumva nyimba iyo award y'umwanditsi mwiza bayitanga basi bazovyumva no ku ndirimbo yiwanje simaka mvuge ngo ijya ndirimbo ya naka ngo naho ngwigezweho ngo nije nayanditse urumva nta mpamvu yo kuvuga abari nivyi nabo nyine mu Burundi baracagifata nk'ikintu kiremereye cyane kwandikirwa kwandikirwa ni bibi canke somehow ni vyiza ni vyiza kubera umwe wese akoresha impano afise urumva sabaririmbyi bose baririmba neza bandika neza urumva sabaririmbyi bose baririmba neza bandika neza biravana n'impano ufise rero umaze kwimenya ukavuga ati jiki kintu ndumva ko kibuze mugari gihe je nandika ibintu nkavuga ati ngaya nta kindi cyiyumviro nkeneye je ndavyumva ko birimwe nkahamagara umuntu wumva gute ngo fresh urumva rero je mba numva nanje ico kintu ndagifise kandi ndagerageza kugisangiza n'abandi nyine atamutima mubi nuko bimeze Kazoza ni indirimbo imaze imisi mikeya isohotse kuri gwa Double J aho yaraheruka kandi gusohora indirimbo kandi sheri wanje ntabikunda
Urabona ko indirimbo yakunze, ubona ko amasanamu yakorewe i Buraya. Zimwe mu ndoto basani benshi bama bafise. Avuga ati namiye kweli. Turafise Mutamaroriro yaradutanguriye n'abandi barakora. Uno musi Kiriku nawe aramaze gukora indirimbo i Buraya. Double J nawe nyine tubona indirimbo yo kuri Buraya. Urabona ko hari ikindi kintu mbe na image zitandukanye. Yari ikintu kimeze gute kuri wewe? Nkuko twari ko turabivuga ko kuja hariya cyari ikintu gikomeye cyane ku buzima bwacu no kuri carrière yacu, kubera uravye iyo twavuye ndazi nk'abantu nka generation y'abana twakuranye canke twiganye kuri indege bavyumva ku matwi canke kuzunguruka Buraya, kuzunguruka ibihugu bingahe, nyine biba bigoye, si bose babishikako. Rero jewe ataco natanze ku Mana, akaba ari impano Imana yanyihereye, hama nkayikorera, hama nkashikayo, nta kuntu na kumwe nari kuvayo ntafashe n'isanamu basi n'umwuzukuru wanje canke abuzukuruza bazobona ati mu mwaka uyu n'uyu Mutama yaragiye aha n'aha arakora video n'iyi. Urumva n'abandi bapeti bari Gitega ba Double J bafise impano, babibona ati kumbe bino bintu ubishizemo inguvu birashobora kugushikana hariya hanyu, ukagenda ukagaruka. Urumva kandi nyene atasanamu nta cyabaye naco uvyumva. Atasanamu nta cyabaye, bisaba yo gutegereza gufata agasanamu kugira ngo uzokwereke nabuzukuru. Uretse ko ari business, ko ari umuziki, nanje ushobora kunyinjiriza nkaronka ibiteramo nkagira ibiki. Nyene nanje nashatse no gufata ikintu nzokwibukira ko uyu mwaka wa mbere nshika kuri ya mugabane. Yes. Uno musi biraboneka yuko nkuko bivuze ati uno musi umuziki urimo amafaranga. Urabona uno musi umusana afite imodoka, uno musi urabona umusana uno musi asa neza, uno musi urabona Double J ingenasa, urabona yuko ugereje kurira kuri kamera nk'umubanire, nimuvugire hejuru muri commentaire, umubwire ingenasa n'umuntu asa neza. Urabona yuko amafaranga hari mu muziki uno musi. Umuntu asa neza ku muntu bivana n'ijisho rya kuravye. Banda twagiye. Wendaze bari bane bakubanire basi. Sawa, twagiye. Double J once again. Uno musi umuziki baranuka yuko harimo amafaranga. Uraboneka yuko uno musi harimo ugutera imbere muri uno muziki. Uribaza neza yuko ari ikintu kizo bandanya umwanya muremure. Kwa kundi turazi ko umuziki wacu twageze ko mu muziki wabifizo wumva yuko ari umuziki kabisa uvuga cyane ariko mu myaka iheze 2020 kuza gatonya 2020 wana yuko umuziki w'Uburundi umengo wapoteye kandi akuno musi kandi wana neza ko abari mvyo Burundi hari inguvu nyinshi zidasanzwe munge kandi gushiramo. Muribaza yuko bizobandanya kandi kugira ngo tume kuri uyu ritme y'umuziki mwiza uko bandanya batera imbere. Bizobandanya kubera ko kijya gihe vyarashitse aha bigeze, kandi kijya gihe s'abantu benshi bavyemera. Kijya gihe amakampuni amwe ntiyatwizera, nubwo ubunya atari yose atwizera, mu mugabo hariho bamwe babonye akamaro k'umuririmbyi mu kintu cyabo canke mu gikorwa ico ari cyo cyose. Rero nibaza ko iyo tubikoranye n'abantu tuvyumva kumwe biratera imbere cyane kuruta uri kurabikora abandi bikorera batavyumva. Abafana baravyumva, amakampuni aravyumva, abamenyesha makuru muravyumva. Murabizi ko ari ugushira imbere ivy'iwacu. Murabizi neza ko umuziki w'u Burundi ubunye tutagikekeranya ngo umuziki w'u Burundi ngo uraryoshe. Ubunye umuziki w'u Burundi uravuzwa ijoro ryose gushika buce, abantu bagatamba, ivyuya bikabira, abantu bakaryoherwa kandi indirimbo zose bakaziririmba. Rero nibaza ko bizotera bije imbere cyane kubera ubu twese tuvyumva kumwe, twumva nyene two kwinjoyinga umuziki wacu tu. Wow. Yeswa kutuzire kuri kazoza. Dutangurana kwanza tumviriza kanovera bakumve live gatonya. Okay. Bakumve. Umudamu wa hatari abagushaka niyo zanimari, inkwano ni mu madorari, wa mwana ukwiriye umudari, ntihagire ukwasamako tohoza kwe gukunda kuko abo bose bakwishirako, ndazihari ibindi bagushakako mukubwa
ibuka kuri mwiza kazi kawe niwari keza kazoza nikaza keza muku bwawe ibuka kuri mwiza kazi kawe niwari keza kazoza nikaza keza ngurangije nabuzoba bibabaje ese ukuntu wamayibabaje aba bahungu bigira babeje benshi baneglige barabisha kwaje gahunda ni kwikomeza irinda bakuvitiza nibakurisha mu cyongereza ntuzupofoke ni wowe kazoza yama subiza inyuma gatonya ukuva gitangura kuririmba usubira umviriza no majambo bukebuke umvirize message iri muri ino ndirimbo indasubiza inyuma uri kora kuri YouTube yeah kuri YouTube kiraguki okay yeah kiraguki gatonya umviriza gitangura hama umviriza kanomvera kaya majambo ni impanuro za gusa hari naho zogufasha nzagusa ushobora no kurengana cyangwa uri muri bisi ukayumva nyene utayiteze iba nizagusa kabisa mugabo zifise agaciro man kandi nagirageje gukora umuziki nyene usoundinga nko mu Burundi nyene sinashatse umuziki usa no wahandi harimo n'amayayi kwaje kwa pla covid yes ni indirimbo kazoza ubona ko ari indirimbo nziza uri kwanturira bigeme cyane abigeme abahungu bo bumengo n'abahungu nyene kubera n'abahungu nabo hari gihe nyene bishika tugahusha inzira abahungu tukira abajene nyene nkatwe urabibona aba 2000 nkatwe hari gihe nyene vyisi biduhenda nyene ugasanga wagiye mu bintu wibagiye ko uri kurakura nyene ntiwiyumvire ati none ejo bizoba bimeze gute ko ndiko ndakura ukaja mu bantu bakaguveteza urumva umva gahunda ni yindi nyene kuri twese ni kwikomeza nyene kugira dutere tuje imbere yes uno musi inyifato z'abigeme uzibona gute turi no mu gihe tugiye muri sama aho sama habari bihe abara ba diaspora bavakashe benshi baje mu Burundi hamwe aho ubona ko abigeme hari ibintu bihinduka abigeme babona gute bijya niyo message iyo ndirimbo muri cyo gihe inyifato yemeze nkuko nabiririmbye ahantu naririmbye ati nibakuresha mu cyongereza ntuzupofoke urumva abantu baresha mu cyongereza ntubazi abadidi bajya bashitse ngaha kuri territoire barakora ibara nyene umva turi hehe dusangire bajya bawuri hehe dusangire ni so ariko nyene nkuko navuze mu ndirimbo arashobora kuza ari umudidi ariko akaba afise intumbero nziza niyo mpamvu navuze ati tohoza neza kwa gukunda koko urumva atohoza urumva urashobora gusanga urukundo rugwanyavyo nyine uravyiyumvamo ibintu yari vy'ukuri uravyiyumvamo nawe niyo mpamvu rero ntashatse nyene gutyoza cyane n'impanuro ziraho nyene urumva zijanye nawe ni fresh zitajanye nawe urafise undi nawe woziha ko biri kose indirimbo igumi kuri abatu nawe urafise bashikawe urumva ubu bipfuriza neza ni indirimbo ushobora kwifuriza umuntu wese wifuriza ineza urashobora kubona umukobwa ukavuga ati ujya mukobwa ni mwiza ahejeje nabi byo babibabaje kabisa nuko bimeze mu madolari nico kituma ugomba kurabuga hitamo neza inkwano ni mu madolari nyene kandi n'abavyeyi ubateye iteka bararyoherwa nabo bavuga ati umwana wacu yagiye neza nyene ebana cyubahira pani ibintu byo kuvuga ngo turi oblige kandi ko oblige ari keza hari gihe babikenewe yuko biba ngombwa nyene ko bikora uburi oblige nyene mwavyiyumvanyemo nyene apana gusanga wicujije wicuza nibibi wicuza mu buzima nibibi cyane
surtout kwicuza kuwo mwabanye canke kuwo mwavyaranye kwicuza umwanya watakaje nuko bimeze hari ibintu byinshi tudashobora gusubiza inyuma hari imyaka tutosubiza inyuma niyo mpamvu dutegerezwa kwiyumvira kuri kazoza dabo biramaze gushika ukaja mu rukundo koko mu rukundo sindi umuntu none si umutima sindi robo wiruka ryari ndabirimo n'uburi birimo wow ariko sindamuvuga ujya gusa yubaho ahari yubaho cyane kandi yumva yuko umwemera niko biri uno munsi feedback ya kazoza uri kuyakira gute mbega imeze gute uno munsi kuri platform zawe zigiye zitandukanye kazoza byifashe neza cyane kabisa urabona ko ari indirimbo iri kurategura kazoza ka benshi barayakiriye neza ebana n'umuvyeyi wanje famiye urumva siza ndirimbo uvuga ati ngo ivyo bintu muririmba oya ni za ndirimbo nyene bose urungika no muri groupe ya famiye uri à l'aise iyi ko arungika ka link muri groupe ya famiye muga ari zindi nyene uvuga ati iyi toya n'umubare abamastati ucumukuramo ariko nyene iyi nyene ni neza cyane kuri bose nubwo izijya zindi nazo turazikora nka business nyene kubera tuba turi obligé kubera harabazikunda kandi nabo baduha amafaranga baranadutumira no mu biteramo no hanze za buraya zahe yini yo kubwira ati inzoga ni baby abariyo muherezako abakobwa bose bo muri Toulouse baca baza imbere yego no gutumiye ni kwakubwira ati inzoga ni baby muherezeko aba kubwa bose bo ngaha Toulouse Lyon baca baduga Nenga shaho none tugire gute ko ari byo biduha ubufu ariko nyine ikintu namye mvuga no ku maradiyo navuze ati natwe rimwe na rimwe biraducanga kubera ntituba tuzi ibyo tutegezwa kwandika n'ibyo tutandika ntubuze iti iki kiremewe cyangwa nticyemewe kubera nyine bo babona ko turenza nyine jewe icyumviro cy'iwanje nk'ikintu nosaba bo dushingira basi nyimba ari kigo nyimba ari ahantu jewe nakoze project yiwanje nkiva muri studio nkahaca nkabumvisha abantu nyine binararibonye bakumviriza amajambo naririmbye bakavuga ati ni sawa sohora kubera ngaho vyo dufasha cyane kutagwa mu ruhombo kubera hari igihe babashizemo amamiliyoni umuziki w'uburazimvye cyane gose turinvestisa amahera atari make kugira tuyinjize rero tugumye tuyashiramo bigaca ku maradiyo ziheba kuvuzwa zikavuzwa mu isite gusa usanga ntituvyungukamwo kandi twebwe turi abana babo nitwokwanka impanuro kandi ntitwigeze duharira rirya tegeko rero jewe nosaba ko basi bodutorera n'abantu naho boba babiri basi twegera before yuko dusohora ico gikorwa before yuko dushiramwe amafaranga muri video ngo general ngo akubwire ngo zane miliyoni 10 tukabegera bakatubwira ati iyi nyenga ahinduraka canke ati iri jambo kweri mu mico y'ikirundi ngemewe risona nabi kubera natwe turacari bato hari ibintu byinshi bakuru bacu bagomba kutwigisha tutazi twebwe iyi generation nshasha tura créer amaslang cyane bivanye n'imyaka igenda iragenda ariko ushobora kuvuga ikintu bakuru bacu nyine bo bakacyumva ukundi rero biba bikeneye ko twicara hasi tukavuga ati ebana aya majambo ya naya mu muziki yakuremo kubera kimaze kuja hanze amaradiyo turabakeneye cyane kuko n'abavyeyi bacu twebwe nibo bantu baduconnecta n'abanyagihugu hari abanyagihugu badafise amatelefone yo kuja kuri YouTube na he turi no ku radio bajya batelefona nta handi hantu twohurira tuvuganira hajya nyene umva connection yacu twebwe n'abantu bakonsoma ibintu dukora ni media rero
bikeneye nyene ko twese dukorera mu iterambere n'abavyeyi nta kintu botubwira ngo twe twanke kugikora. Yes. Indirimbo ni kazoza ja kuri YouTube ya Double J, laba link muri commentaire hamucugindura bindirimbo ugire commentaire hamusharinge no ku bandi bagenzi bawe. Indirimbo nziza ushobora kurungika muri groupe ya famille nkuko yabivuze, ushobora kurungikira uncle kabatumviza baba petite sœur cyangwa umukuzine kurungikira kana karyohego akaba karirimbo keza. Ba Magali ba Brinella ba Ketia. Yeah man. Yes. Dusoze ngeno cy'iwacu ku munsi wa gatandatu ni itariki 3 ukwezi k'umunani La Boss Concert. Ni concert izo birimo abaririmbyi batandukanye b'abarundi. Ni concert witeguriye gute? Tubona ko ku munsi wa mbere Natasha yarabahamagaye murasangirira hamwe nk'abaririmbyi. Ni ikintu d'abord mwakiriye gute imbere y'uko dushika muri show? Ya ni ikintu nakiriye neza cyane. Uriya mu mama n'umuntu ameze neza cyane. Natasha ari na vibe kabisa iteye ubwoba. N'umuntu abatwenza kuva mucinjira gushika musohoke. N'umuntu yakira neza abashitsi. Urabizi ku buryo bubimwemerera. Rero twebwe twarishimye cyane kuba turi kumwe n'abajya abantu tuzokorana. Nyene bituma n'abafana bagira umutima uremye bakavuga ati bajya abantu barahuza nta kavuyo kazoba kumbe tuzogende nabo barashobora kwicara bagasangira tuzogende nta gwamo ruzohaba bizoba bimeze neza. Rero natwe byadufashije kuvugana kuzokorera muri spirit imwe kurujya munsi. Naravyishimiye cyane. Hari ikindi kibazo wari wambajije? Ikindi naco cyari cyo muri show ariko reka mbere ngaruke ku byahajya nyine kuvya biri hajya anya yabaye umwanya mwiza wo kuganira n'abasani benshi kumbura ntimba bamwe harimo aba batazinanye. By the way Lorilo aratwenza cyane kabisa ni guyanje. Lorilo genda mwemera cyane kabisa. Yes Lorilo n'umuntu afise vibe. Ubona yuko abakuru abato mwese mwariko muganirira hamwe kuri Double J wize iki? Nkuko nabikubwiye nyene nize ko bijya bintu bibaye cyane birashobora guhindura ikintu gikomeye mu muziki wacu. Kubera tuba turiko tubibona muri engo imwe kabisa tubibona kumwe. Kubera ko burya bumwe n'abafana baba bakeneye kubona. Yabaye ishusho nziza kubona umuririmbyi ashobora kubatumira kugira mushobore gusangira hamwe n'abandi baririmbyi ahama ejo mufitanye ikivi. Abaririmbyi benshi mudakunda kwicara ngo mushobore kuganira. Byari ibintu byiza. Ariko dusimbira ku munsi wa gatandatu rero itariki 3 ukwezi k'umunani kuri Source Dinir witeguye gute nka Double J? Niteguye neza cyane kubera ko deja igasho iteguye ku rwego ruri hejuru cyane. Ku rwego rushimishije kubera kugeza uyu mwanya twaramaze kumenya umuririmbyi wese umwanya azorihimbirako n'ingene dukurikirana. Ni ibintu bipanze, ni ibintu biteguwe neza kandi atakajagari atakubonera atabya bintu byo kuvuga ngo urumva ngo jewe ngo ndarengeye abandi ngo jewe ngo ntegezwa guhereza ngo canke ngo jewe ngo urumva ngo ndirimba ngo isaha yose ngo kuko ngo uravyumva. Rero ibintu bimeze neza cyane kwa La Bamba. Tuzoba duhari kumushigikira nawe ariteguye cyane. Ubumwe mwarabubonye ni burya nyene twe turi hamwe cyane kandi turi tayari gukora ikintu kizoshimisha umuntu wese azoshika hajya. Ni kuri Source Dinner ku munsi wa gatandatu. Yes, karibu sana ni Source Dinner ku munsi wa gatandatu kwinjira amafaranga 10,000. Hazoba hari Double J, hazoba hari Kiriku, hazoba hari Bface, hazoba hari Fabulov, hazoba hari Lorilo, hazoba hari D1, hazoba hari na nyene igiteramo ariwe La Boss Natasha. Ubona ko ari ibintu biteguye neza cyane gose. Double ndagushimira cyane gose ku mwanya mwiza tushobora kuganira, twashoganira byinshi bigiye bitandukanye. Reka kandi kuja kuri YouTube channel yiwawe, link munsi muri commentaire muraza kuyibona, mugende muraba indirimbo yiwe yitwa Kazoza. Indirimbo nziza cyane gose. Ushimira abakunzi ba Magic Channel. Ndashimiye cyane abakunzi ba Magic Channel TV.
vyari ibyishimo bidasanzwe gusubira kuboneka kuri zino kamera za Magic Channel TV. Rero ibiteramo birahari muze muri benshi. By the way, itariki zibiri nzoba ndi Gitega muri Miss Ngoma. Urumva ko indirimbo Kazoza yatanguye kuzana ibiraka bimwe nzoba ndi hajya kuririmbira bajye ba Miss bacu nyine ko nabo gahunda ari kwikomeza. Rero ibiteramo byose mu vyitabire mushigikira abaririmbyi b'abarundi turi kumwe cyane natwe ntacyo tutokora ku bwanyu. Yes. Itariki zibiri Gitega Prito gutora umwigeme muserukizi mu ntara ya Gitega ndazi naho ko bimeze neza. Yes, ndagushima cyane gose wewe wese dukurikiranye, ndagushima cyane gose wewe waravye no video kuva ku ntango gushika ku mpera. Ndakutse kandi ugira subscribe, gahunda no kwikomeza gukwiza ababone 100,000 tugenda kandi tubaha n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye vyiza kandi bimeze neza cyane gose. Yes, ndagushima cyane gose, ndakutse ugira subscribe, usharing ibiganiro byacu, commentaire, uja kora ndimba Double J yitwa Kazoza, link muri commentaire. Asante sana.